shaka abarongozi baciye mu jisho, abarongozi ategera neza uburongozi cyari ico, ntibaze bararindira ngo abandi bazobikora. Babikore umuntu wese akora ivyajejwe, umuntu wese akoze ivyajejwe neza, twese twokoroherwa. Bitera bihindagurika ku mwanya irahari, kuko ubwa mbere hoho imbere ya 2020 umukuru w'igihugu yarafise ikiringo c'imyaka 5 akagira ibihetangabo vyinshi. Ubu uyu mukuru w'igihugu afise ikiringo c'imyaka 7 c'ibihetangabo 2. Politiki rero novuga ko itunganya y'intwaro, imigerezo y'intwaro yarahindutse, kuko turi ku murindi udasanzwe umwe w'iterambere, uko hari ivyo twakoze byashoboye gukunda kunywanisha abarundi, gushira inzego z'umutekano no kwivuna abansi. Nuvuga ko vyatiye intambwe ishimishije mu mwaka wa 2020, mugabo tukabona tutireka twinanate rero tuzamure cyane ubutunzi bw'igihugu. Nahabona igisata c'ubutare kiriko kiraduga cyane, hari ibindi ugwaruka ariko rashigwa imbere cyane kugira ngo itunganirize imigambi y'iterambere, nkuko muri ko murabigira ngaho iwanyu, rero gubero ruzeyinze ruteze amashireta ngo izoruha akazi, ahubwo nyene rondera akazi rugatange. Ni byinshi byahindutse. Haba muri leta uteza gutahura abo bantu, nabo bantu bateza gutahura leta yuko ni nk'umuvyeyi, yego umuvyeyi ntaja kwiba. Akubwiye ati turi mu gihe c'agahubo, turi mu gihe c'amapfa, ntibirera kandi tujya imbuto, ko nta murundi ajya imbuto. Urihangana kuheza kugoka ibigori bikera, ntawe uhemuka ibigori bihetse no kurindira ibintu byose bizotera bigende neza. Ariko n'abantu bagenda ni bagende, ariko baje baribuka iyo bavuye, ntibagire iyo bavuye. Iyi ni main switch ni kuri Buja TV, Canal Plus ni kuri chaîne ya majana 663, Salsa ni kuri chaîne y'ijana na 10, ndetse no ku mbuga zacu Facebook, YouTube, X ndetse na TikTok, wandika main switch 2 twabwiye dufise umutumire n'umujenama mu biro vy'umukuru w'igihugu arongoye igisata ca politike, imibano n'imico kama, ni Jean Claude KARERWA Ndenzako, niyo mutumire wacu uyu munsi. Yanamaze no gushika hano muri Buja TV mu kiganiro main switch. Tugwaye ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane ko mwana hiteka mukantumira, ndabaramukije abagenzi bawe n'abandi bose bariko barakurikira kino kiganiro. Hari byinshi bakunze kwitiranya ibintu kumborengera nazo kuditandukanira umuhanuzi n'umujenama. Haba hari itandukaniro uretse ko nasanzwe kandi uri n'umuhinga mu bijanye n'ivy'ikirundi, umujenama n'umuhanuzi. Umujenama n'umuhanuzi ntibisa, kuko umujenama n'umuntu agira inama umuntu, umuhanuzi nawe n'umuntu ahanura. Kenshi umuntu aba yararenze ihaniro byanse ko yihanura. Umva rero, ariko kandi ashobora no guhanura umuhanuje. Twebwe rero ni izina ryiza mbona dukwiye nko mu biro by'umukuru w'igihugu twokwitwa abajenama, kuko tugishwa inama mu bibazo bitandukanye, hama tukagira inama umukuru w'igihugu. Akazi kacu rero no kugira inama so guhanura hanini. Okay. Urumujana mu biro by'umukuru w'igihugu urongoye igisata ca politiki, imibano ndetse n'imico kama. Duhere hano tubwire ibintu ahanini bishinzwe biraba umujenama mu biro by'umukuru w'igihugu. Umujenama araba ibimuraba canke ivyo bamutumye gukora. Hari ibisata bitandukanye mu biro by'umukuru w'igihugu. Hari ibisata bijejwe amategeko, hari bijejwe intwaro, hari abajejwe ubutunzi n'iterambere, hari abajejwe ibinabiriya. Urabona n'igihugu cose, ibi byose ubona mu gihugu hari haba babijejwe. Jewe novuga ibindaba, ndaba ibijanye na politike, imibano n'imico kama. Muri ivyo harimo ivy'intwaro ku rwego rw'intara no mu bindi kugeza hasi, ukaraba ibijejwe imigwi y'igihugu itandukanye. Imigwi urayizi nk'ibibajejwe by'amatora, abajejwe byo kunywanisha abarundi, abajejwe ubumwe bw'abarundi, abajejwe kurwanya ihonyabwoko n'ayandi mabi atandukanye. Ugacukurikirana iby'amagara y'abantu, ugakurikirana iby'indero, iby'abakozi ba leta, iby'ugwaruka, inkino n'imico kama, n'ibindi bashobora kugutuma bishusha n'ivyo bisa n'ivyo. Urumva aho ni hugeza, mugabo bidasigura yuko ari ivyo gusa. Umuhanuzi je ndamugereranya n'umuboyi bajya bategura ivyo kurya muhira. Akazi kiwe no guteka. Ntavuga ko jewe ngo nahora nteka umuceri canke ncumba ubugari, iyo bamuzaniye ibizino arabiteka, kandi iyo bamusavye niyo batabiriye abandanya ateka, uko ugaburira ashobora kuba uwo munsi yari ahandi igihe atariye, ashobora kuba yagwaye, ashobora no kuba yabigaye.
akazi kawe no kubandanya uteka kandi uteka ivyo baguhaye. Tugukeze uri umwe mu bantu bamaze igihe kitari gito mu mabanga y'igihugu, koko ni vyiza ndetse n'ibintu vyo kwishimira kuko niba ari no kwishuri acanko KARERWA ndenza ko ajejwe ibinini kuko bigeze no kubacegera cy'umuvugizi umukuru w'igihugu hari muri 2015 imbere yuko uja muri ano mabanga yo kuba sivyo wowe uheruka inzira muci nabaye icegera cy'umuvugizi w'umukuru w'igihugu haciye iminsi mikeyi ncamba umuvugizi w'umukuru w'igihugu turakorana n'umukuru nabaye umuvugizi wa nyuma w'umukuru w'igihugu nyine cyubahiro Petero Nkurunziza ncamba n'umuvugizi wa mbere w'umukuru w'igihugu nyine cyubahiro Evariste Ndayishimiye gutyo mbambaye umuvugizi w'abakuru b'ibihugu babiri. Ibintu vy'imboneka rimwe nivyo bari kunkeza mbere gusumvya bindi byose kurumva ariko ntaco naho twashika ariko gato mu dusubiza inyuma kumbure hari abantu nkuko twaravuga mu mazi gitari gito mu mabanga y'igihugu mwaba bifuza kumenya mbega Jean-Claude KARERWA ndenzako ninde? Jean-Claude KARERWA ndenzako n'umugabo mugufi yangana no bwacumbanye induru asanzwe cyane n'umugabo w'imyaka irenga 50 gatoyi yubatse ugwiwe afise umugore umwe n'abana 4 hanyuma nivyo akoze umwanya utari muto mu biro vy'umukuru w'igihugu ariko hariho abamusumvya hariho nasanzeho nshobora no gusigaho hanyuma kandi n'umuntu akundana cyane mbure we n'abantaragukunda ntiwihebure imbere ni heza cyane akunda kuganira n'abandi aciye bugufi hanyuma akunda cyane ashingiye cyane ku mico y'abarundi kandi akunda igihugu so kwishima akunda igihugu ciwe gusumba ibindi bintu byose yego numuremesha kiyago ahantu hari naho haba hapfuye umuntu usanga abantu bari ko baratwega kuko uraza abarundi bavuga bati na mahoro mu gifaransa ni abantu bita imperturbable ndabona adahungabana iki canke kiriya byose bifata ko ari bisanzwe. Nkurongo igisata cha politike duhero igisata kimwe ko mwavuzemo ni bisata byinshi amurongoye nkuko uri umujyanama mu biro by'umukuru w'igihugu ibisata bitari bikere duhere mu gisata cha politike mwavuze mu bijanye n'inyango n'itunganywa neza iby'uburongozi uhereye hasi ndetse no gushika hejuru kujyanye ndetse no mu ntara. Reka tugaruke no munsi dufise intara zitanu zavuye kuri 18 mbego no munsi hari akarusho mutanguye mu kubona kigabanuka y'intara. Akarusho nka jewe wava kumbura havuga uti uri kinebwe urabona iyo ibintu byose vyegeranirijwe hamwe y'ibintu biri hamwe nk'ubunye urubanza rumwe rumaze zibiri yego urubanza ruca umwanya ugabanutse ni nk'umuntu avyaye ubushuri bazi ko ari abana batatu canka avyaye ingundu n'abana 4 n'abarenga kuva ku bana 4 n'abarenga babita ingundu nivyo araruha ariko kubera ataja aravyara ngo asubire abayatwaye imbanyi rimwe n'abayitwaye kabiri kandi abo bana baca bakurira rimwe ugasanga bageze mu bigero babaye abana batatu bari kuvuka gashika gatatu ariko bakavukira rimwe ari batatu. Izi ntara rero zeganirijwe hamwe zikava kuri 18 zikaja kuri 5 akarusho karaboneka kuko jewe nkiyongiye ubunye ngiye kugendera intara mu munsi umwe ndashobora kuzicamo zose nkabonana babura amatari bose nahora igibari 18 ntitwashobora kubonana bose mu munsi umwe nabigira nk'imisi 3-4 ariko ubunye twashobora kubonana mu munsi umwe ako nakarusho ubutumwa nkaho bashikiriza twibonane ku butumwa utanze mu ikete sico kimwe nubwo utanze ku telefone haje araboneka akarusho sico kimwe kandi ubwo witangiye amaso mu yandi umuntu mubonana hajya hariho ico vyongereza kwibonana n'umuntu ako nakarusho hanyuma kandi n'umukuru w'igihugu bwiwe nibaza ko vyoroshe kuganira n'ababura amatari batanu bakidagadura bagafata ijambo bakavuga ibintu bimeze mu ntara hamakana n'uburyo igihugu bikoresha buraheze bukagabanuka urumva mu kirundi bavuga ngo ubugene umwe iyo buriye babiri baba buraye ivyo byose gushimisha ababura amatari 18 haba mu byo kwiyunguruza haba mu by'agashiruka bute agahimbaza mushi agahembo n'ingero byose urazi byose biratandukanye ubigirira 18 cyo kimwe nuko bigirira batanu ivyo rero byose akona karusho kamwe novuga ariko kandi ritufatire ku ntara gusa dufate kandi ko n'amakomine nayone yagiye kuri 42 avuye ku 110 n'ayandi arenga
ivyo byose biratuma rero ubutegetsi bwegera bene gihugu koko. Ku ruhande rw'abenegihugu naho abenshi barashikiriza baravuga ko ingendo sha ziba ndende bivanye n'ibiro bitura. Mugabo dushime hari ibisata bimwe bimwe biriko biregerezwa abenegihugu, mugabo si vyose birabashikira. Mbega ni nuhe mwizero mutanga ku benegihugu kugira ngo bumve yuko nubwo novuga ngo zagabanutse, mugabo ibisata novuga ngo nubwo ibisata biriko birabegera, mugabo bumve yuko naho nyene gupfunyirizwa ingendo birimwo atakinini cyahindutse. Ubwa mbere uragenda kumenyesha yuko hariho imvugo y'abarundi kera bavuga yuko ngo umuntu abonye mwami adasubira kugwara amaso canke abonye umuganwa acakira amaso. Kera abantu nibo bagerageza kugenda barondera umwami ngo bamubone. Ubunye abatware bacu, abarongozi bacu nibo bagenda kurondera abene gihugu, nibo ahubwo banezerwa iyo bababonye. Nukuvuga rero yuko buramatari ntari hajya ku ntara kumugwa mukuru w'intara ngo abantu bazoze kumuraba baze gushengera baze gushikana oya kujya vyari kereka, ahubwo ni wagenda akabasanga iyo bari. Ariko ico tushake tucihoze urugendo abene gihugu barapfunyiwe urugendo, kuko ivyahora bikorerwa mu ntara ubirakorerwa mu makomine, ivyahora bikorerwa mu makomine birakorerwa mu mazone, aho ubutegetsi bwegereye abene gihugu gusumba, kuko nta numwe ategereye izone arimwe. Bimwe bahora barondera hariya kure ubunye bibasanga hafi. Hanyuma ikindi naco wikuraraba intwaro yitunganije neza, yaba umurongozi wese azi icajejwe, umukuru w'igihugu yokorohewe cyane, yokorewe cyane, kuko ikibazo kidashoboye gutorerwa umuti mu muryango, uko intwaro hagihera umuryango hajya kwa serugo na inarugo, cyo heza ikaduga higashika kwa nyumba 10 atwara ingo 10 chance cyananiranye kikaduga kikaja ku mukuru w'umutumba hama kwa mustanteri nusubira inyuma gace kwa chef de zone kwa mustanteri kazoduga no kwabura amata. Nta kuntu byumvikana yuko intwari itunganije neza ibibazo byinshi byohereye hajya nyine mu kibano. Aho nigihe abarundi bogaruka kuri ya mico myiza, ya migenzo myiza, nivyo nivyo nizi ko tuja kuvuga no munsi, byofasha cyane mu ntwaro, byofasha cyane mu butunzi, byofasha cyane mu iterambere ry'igihugu. Ariko rero abene igihugu nibahumure, ubutegetsi bwarabegereye gusumba. Je mpuravuga bene umukuru w'igihugu mu kumenya ingene yongera amabanga canke abogoza abantu, akwiye kurabira kuri abo bantu nyene bamukoreye nabi, nuko ko ibibazo birinze bimushikira byari gutorerwa umuti ku rwego rw'umutumba. Cavuga ati ujya mukuru cyubwira mustani ati yo mukuru w'umutumba ni murabe ingene mu mwigiza kure ni mu mubogoze, kuko iki kibazo cyo cyari no kuduga gusheko no kwa mustanteri. Ukuja rero dushaka abarongozi baciye mu jisho, abarongozi ategera neza uburongozi cyari ico, ntibaze bararindira ngo abandi bazobikora. Babikore umuntu wese akora ivyajejwe, umuntu wese akoze ivyajejwe neza, twese twokoroherwa. Hari ubudasa mubona hagati ya politike yo kuva muri 2020 kumanuka na 2020 kuduga? Irahari. Erega urabona ibintu bitera bihindagurika ku mwanya irahari, kuko ubwa mbere hoho imbere ya 2020 umukuru w'igihugu yarafise ikiringo c'imyaka 5 akagira ibihetangabo vyinshi. Ubu uyu mukuru w'igihugu afise ikiringo c'imyaka 7 c'ibihetangabo 2, urumva vyarahindutse. Hanyuma uretse n'ivyo abakenguza amateka imbere ya 2020 oya kugeza muri 2025 urazi ko wagwiza na kabiri uko intara zingana 2 ku ntara ugaca wongeramwo abatwa 3. Ubunye igitigirona ko cagabanutse cyane kubera intara zagabanutse, amusanteri baragabanutse, aburamatari baragabanutse. Hanyuma kandi kugeza mu mwaka wa 2020 ku ntwaro ya Petero Nkurunziza hari ibibazo byari bihanze Burundi, abarongozi bari kwagwana bahangana n'ivyo bibazo. Ubunye ibindi bibazo turimo cyaje n'urugamba rw'iterambere, ariko tukubaka tugavye, kuko umwansi w'u Burundi nahaja yagiye abivuze Petero Nkurunziza ati Burundi ntibuzira ikibi bwakoze, buzira aho Imana yabuteretse n'ivyo yabuteretsemo. Ubwo butunzi bwacu ushobora kubuzira, rero tuza kubana yaducunga ubutunzi bwacu, abasuma ntibabutunyage. Politiki rero novuga ko itunganya y'intwaro, integerezo y'intwaro yarahindutse, kuko turi ku murindi udasanzwe unye w'iterambere
uko hari ivyo twakoze byashoboye gukunda kunywanisha abarundi gushira inzego z'umutekano no kwivuna abansi nubwo ko vyateye intambwe ishimishije mu mwaka wa 2020 mugabo tukabona tutireka twinanate rero tuzamure cyane ubutunzi bw'igihugu nahabone igisata c'ubutare kiriko kiraduga cyane hari ibindi ugwaruka riko rashigwa imbere cyane kugira ngo itunganirize imigambi y'iterambere nkuko muri ko murabigira ngahi wayo rero ruzeyinze ruteze amashireta ngo izoruha akazi ahubwo nyene rondera akazi rugatange ni byinshi byahindutse nibaza ko mukoresha imbuga nguramenye cyane muhora mubona ibica ku mbuga imwe bikumbure gake kubera sinshobora umuntu adashwagwa cyane iyo binguye mu maso ndabibona ariko ntakubesha nja gake cyane ku mbuga ngurukana bumenyi muratubwiye ati koko hari byinshi byahinduwe no musuri ku murindi utego munavuga ngo mu iterambere ariko niyo mubonye abene igihugu bamwe bamwe niko ndavuga ku mbuga usanga twaravuga ati ahubwo tuzanda basubiye inyuma ati ubu butunzi amazu yaraduze ubu umuntu akiro twabika ati ibintu byaraduze muraheza mukavyakira gute ego ndabatahura jewe ntibarira busema uko ivyo bishikira umurundi ujya mu Rundi wita ngo ni mutoyi na hata mutoyi ariho nanje biranshikira ndabona neza yuko iyo ngiye kugura nkunda kunywa rya cupa rya Primus rinini yari kanye iyo ngiye kurigura ndabona kuri gugwa amafaranga arengeyo naho ndarigura ngitangura kurigura ko je natanguye kugura icupa rya Primus niga mu mwaka wa 4 yari amafaranga nkuye aho mama wanje sinuvuga ngo nivye mama wanje yabika ngomba kumviriza ngene rimeze naranavyireze ndamusaba ikigo kandi yarakingiriye ndamuha n'amafaranga yo basumba nibaza atari kunguka yaguma dandaza ibiyeri muri uwo mwanya hama rero ndabona ko ryaraduze igiciro ariko abantu baje barategera mbega biva kuki no kuja baribaza ubwa mbere ho raba isi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2019 abantu bari yugaranye ku isi bamaze imyaka ishika hafi 5 atakintu na kimwe bariko barakora indege zitaguruka ibibuga vy'indege vyugaye amahoteli yugaye igisata c'ingenzi kitariko kirakora mu gihe c'ingwara bita covid corona uwo mwanya rero none iyumvire ibihugu byose byo kwisi ata igisata c'ubutunzi carasinzikaye cyane iyo gisinzikaye ubu rero turiko turakora twinanata turi hakwiruka kandi rero twebwe ibihugu bitunze byavunika bifise aho biva twebwe nitwavunika dufise aho tuva ariko kandi naho abantu bavuga nubwo ntari mu kwivugisha nibyaba ibiciro by'inzu byaraduze babona abarundi hari abarundi bari hanze bagarutse mu gihugu batari bake kwera intwaro yahindutse abarundi baratahutse mu gihugu bariyo barongerekana ku bwinshi byose byo kuvyara ku buntu byatumye abantu bavuka ku murimo udasanzwe nibaza ko hakwiye kuzofatwa ingingo mu misiza tukaraba ingene abantu bidaciye mu nyigisho ngo babitahure bagabanye umuvuduko wo kwibaruka no kuvyara ahubwo bafatwa ingingo zimwe zishobora gutuma abantu nyene bibwiriza ko umuntu yovuga ati leta izofasha abana 3 mu kubavuza kugeza kuri ya myaka 5 no mu kubafasha kwiga kugeza mu ishure shingiro ati mugabo uzorenza ko abana azo hari umuntu yishoboye afise uburyo nawe leta izomusaba ko agira icaterereye mu iterambere ry'igihugu n'ingingo zitavuna ariko nibaza umuntu wese yotahura ko kugira abantu ngo kirazira kuvyara navyo agati y'akazi na muntu kabaga gahonyanzwe iryo gwirirana ry'abantu uwo mwanya abantu bamaze badakora abo bantu batahutse batahora mu Burundi uburyo bwo kubaho nabwo bw'abantu bwahindutse ubunye kera imbere y'umwaka w'2005 tufate 2005 tujya bakoresha mu gushusha ibyo kurya bita micro-onde ndazi ko mu Burundi hatariho uturenga nka 50 mugabo no munsi usanga n'imiryango ibaye ngaha mu makartier ubwiza za Buterere Buyenzi Bwiza Jabe Kinama Mutakura Kamenge Cibitoke abantu benshi abantu batari bake baratunzwe dukoresho baratunze tujya dukoresho babashiramwe amazi abantu basigaye banywa amazi mva ruganda bitaho minerale abantu barahinduye uburyo bwo kubaho abantu basigaye kwiyunguruza yose bisaba uburyo cy'umwana uko ugomba ushaka murundi wakirambwa uzogikiremvu ucirashe kuzohimba wihimba uzokwiba ko nk'umuswi w'imbata abantu rero ntibaje baragomba kujya ubuki bategetse bemere inzuki zibaje bakore cyane nico gituma mukuru w'igihugu yamasemerera ararika abwiye abarundi ati kwiza amasaha yo gukora nimukore cyane
n'ibijambo ry'Imana riravuga ngo utarima ntakajye, ushaka kumuce acika ijoro, ushaka kumubira abirakuye. Ivyo rero vyo kuduga kw'ibiciro by'inzu si mu Burundi gusa, vyaduze ku isi yose, kuko ivyashikiye Burundi n'ivyo vyashikiye isi yose. Umukurije ku gisata c'imibano kumbura akabazo kanyuma mu gisata muri ico gisata ca politique nkuko bakuna bivuga ako kubyuka arabahari byinshi vyahindutse mu gihugu, ariko novuga ngo ni gikimwe uvuga muri ko muraraba ku murindi w'abantu bariko baratakazi bagenda mu mahanga na cyane benshi bariko baraje Dubai, urabiye no ubushikanganje byo hamwe n'amakungu muri amahinza amateka n'amashinga amateka ibintu bamushikirije cyane, abaganga abigisha ariko baragenda tutahora ntitwovuga ugwaruka. Nta mpungenge mubona biteye? Impungenge ntizobura, ariko ibi byose abantu baje barabitahura para amahoro, para ibisanzwe. Sijya mbere abantu bava mu gihugu turetse n'u Burundi bava mu gihugu baja mu kindi, baja kurondera iyo bweze. Abarundi bamwe bavuga bati akanyoni katagurutse rekamenye iyo bweze. Abarundi bamwe bagenda n'imbere y'izi ntwaro turimo, bibukiye uko abarundi bahora bagenda imanamba, bamwe harabagenda babonye hateye amapfa canke hateye ikigoyi canke hateye inzara, abandi bakagenda bahunga ikori, nuvuga ko ikori wabari umutwaro wari umuzigo ubaremereye, bakagenda bakaca ingero hama bakagaruka. Jewe kubganje ikibi suko abarundi bagenda. Hariho umwibutsa baca mu Kirundi ngo inshuti zosanzara. Inshuti zosanzara kuvuga ni byiza ko abarundi bakwiragira ku isi yose. Erega abanyamerika n'abayahudi bari mu bantu ba mbere usanga ku isi yose ahugeze. Kuvuga ko Amerika na Israel ari bihugu bikenye canke bifise ibibazo. Oya, muri kamere k'umuntu harimo kwamarondera ashaka ikiruti kindi, akagenda kumbura agasanga hamwe agiye ahunga imvura mu muvo, agasubira akagaruka akazoja ahandi. Abarundi gusa bo kwigishwa gukunda igihugu, bagenda kuri ya mico myiza y'abarundi, boja baragenda utwo baronse tumwe bakadukoresha aho bari, mugabo bakamera kumwe kwa ya nkoko ija gutora itibagiye ahirara, agaca barunga utundi mu gihugu cyotera imbere cyane. Ibihugu nka Mali byarateje imbere namwe nabo bene gihugu b'ivyo bihugu bagenda mu bihugu vya Buraya, amaca barungika ivyo baronse mu gihugu wabo gatera imbere cyane, yashobora gufasha kugwiza umwimbo. Ubu rero koko hari abantu bafite imitima ihuha, hari abantu rega, hari umuntu ashobora kwihanganira inzara umunsi umwe, ubundi akayihanganira iminsi ibiri, ubundi akayihanganira iminsi 5. Mugabo hari n'undi avuga ati jewe oya ndaye ubusa rimwe cagenda gusega, ndaye ubusa rimwe cagenda kwa senge, cagenda kwa marume, cagenda kwa mwene wacu. Ariko ivyo sivyo ngomba gushingira ko ahanini no kuvuga yuko birateye amakenga iyo abigisha bataye ishure mu gihe cyo kwigisha, batihanganye n'imiburiburi ngo bagende bahejeje umwaka w'ishure, ntibate abana mu kaga. Birababaje umuganga ahengereye yahaye na rendez-vous abagwaye ko bamusanga aho bavurira, agaca heba kubavura umunsi, agaca agenda batarondeye n'ahandi. Ariko nta kundi, byose bitegerezwa kugwana n'ivyo, guhangana n'ivyo bibazo, ariko tukabitahura. Haba muri leta utegerezwa gutahura abo bantu, nabo bantu bategerezwa gutahura leta yuko ni nk'umuvyeyi. Yego umuvyeyi ntaja kwiba, akubwiye ati turi mu gihe c'agahubo, turi mu gihe c'amapfa, ntibirera kandi tujya imbuto, ko nta murundi ajya imbuto. Urihangana kuheza kugoka ibigori bikera, nta uhemuka ibigori bihetse no kurindira ibintu byose bizotera bigende neza. Ariko n'abantu bagenda ni bagende, ariko baje baribuka iyo bavuye, ntibagire iyo bavuye. Tuje mu gisata c'imibano, ubuheruka haraci iminsi umuhuza w'abarundi Evariste Kanyana muri amashinga amateka n'ahinza amateka arashikirije ikiganisho byaranguwe mu mwaka urangiye. Tugiye mu gisata c'imibano koko yarerekanye aravuga ko ugeranije no mu myaka iheze hari impinduka cyane mu bijanye n'imibano, ahabwa ku bintu biri ku rugero rushimishije. Mbega uno munsi mu gisata c'imibano mubona mu Burundi tugihanzwe n'iki mu gisata c'imibano? Igisata c'imibano nakubwiye n'igisata cagutse cyane. Tubi igisata c'imibano harimo ivyo vy'indero, harimo ivy'amagara y'abantu, harimo ivy'abakozi ba leta, harimo kubatekaniriza kazoza. Ugomba kuvuga iki muri ivyo? Tuje ku ngo n'imiryango, dufate kano ku butungane neza cyane. Uravye bwa mbere ho ku ngo n'imiryango, urabe we wiyumvire umuvyeyi aho raja kwibaruka kwa muganga, umutwaro w'umuvyeyi agiye kwibaruka kwa muganga, akibaruka barinze kumukora imwe bita cesarienne. Benshi barajya amatongo, abandi bakagurisha igitungwa cyose bo kwikozeko. No munsi leta rero yaragize akigoro kadasanzwe mu gusahiriza imiryango, abantu bakibaruka
badatamye mu gupfunyira urugendo abavyeyi mu vy'indero abana bararose amashuri yarabaye menshi naho hamwe bikigoranye usanga ibikoresho byo mu mashuri bidakwiye ariko ivyo namanda bivuga intango y'iteka yamara igicuga nta uvuka rimwe ngo yuzure ingobyi ivyo nibibazo bicebora ubu rero ko twubatse amashuri menshi reka turondere n'ibikoresho byinshi mu mashuri bikwiye ariko turonke n'abigisha bakwiye kandi badakwiye gusa babishoboye bashobora kwigisha neza abana kuko iterambere ry'igihugu ahanini mushinge n'indero ibyo rero ico gisata nuvuga ko cazamutse cyane gisata c'amagara y'abantu hari ibibazo vy'imiti byo ntawo biharira mugabo navyo biba bifatiye no kurikirana ibindi byinshi iyo miti ubwo amafaranga arafise hariho n'uburyo yoshobora kuboneka so ngo yaragabanutse mu gihugu oya kumbura abayakenera ni benshi ibiyakenera ni byinshi nakubwiye ibintu byinshi abarundi bahinduye kubaho uca wiga ikibazo kivutse ni namwe cyo hagarika umutima aca yiga n'ingene yo gitorera umuti muri makere y'ico gisata mu gisata c'ubutungane nyene ubutungane bwaregerejwe abene gihugu ntabwo ngo ubutungane burakwiye haracariho utugorana aho ubutunzi butsinda ubutungane haracariho imanza ziribwa zidindizwa biracariho mugabo iyo hari ishaka cy'umukuru w'igihugu bavuga ati jewe umwene gihugu w'u Burundi ni kirazira amateko y'u Burundi ni kirazira gataku ni kirazira hariho atari egari ivyihebe mu kwisi yose ugati birabisha baribaza ariko n'abandi abafise umutima runtu abafise umutima utarakomantara baraheza taragatima atari benshi barahinduye ingendo bagaca imanza neza kandi kugiye hariho nibi byo kumucamanza atazobita ku bandi ngo twaruciye turi batatu baza naka ubunyura gwiharuka gwiharahanga uri umwe ukaruca ukazorubazwa byose byaratumye mu gisata cy'ubutungane hari ibintu bihinduka nigeze kubona mwigeze kugira ico muvuze ku bantu baragiye kubakana muri etat civile mugabo bari bambaye umwambaro wa karate mu muco w'ikirundi muravuga yuko ari kizira ku muco w'ikirundi ndaratsa kwacanga ku muco kama muga tukiri kubijanye n'umubano uyu munsi turakunda gushikirizwa ibiti bitari bako uheruka nabonye mu kigero cyakozwe mu Kayanza niho twabonye ama divorce menshi uno munsi meka byo biva kuki beka byo erangira gute canke nta kintu bitwaye bijya nigeze kuvuga ku bantu bagiye kubakana bambaye umwambaro wa karate byofata umwanya muremure kugira ngo ndagufashe kubitahura gusa ico wotegera kimwe nuko abarundi ari abarundi mu bintu bidusubiza inyuma ibintu bituma tudatera imbere turakunda iby'abandi ntitwanke iby'iwacu iyo bajya abantu ntumiye mu kiganiro turi kumwe nabo byo mpimbara cyane kugira ngo nabo batubwire icyayi batumye rega hajyane nkuko jewe ugiye gupfunga umuntu kubera ikosa yakoze namwe mucane kwa muganga babanze basuzume yuko umuntu akomeye neza mu mutwe kuri icyo kintu yakoze kuko hajya kwihutira gutwara umuntu mu gasho mu ibohero utaravye neza ko ashaka ko yagize ibintu adakomeye mu mutwe kuko mbere hagikosa ntiryagizwe nabajya abantu bambaye zijya mpuzu naho nabone bagize ikosa ryagizwe n'ujya muntu yabakiriye imbere y'ibendera ry'igihugu bambaye bataje mu mukino wa karate kandi baje mu kintu atari ugufyina kubaka urugo umushinge w'igihugu bari bagiye kugwana gukina karate ujya muntu jewe bajya niyo amakosa ari 10 ujya bakiriye afise amakosa 9 bajya bafise ikosa rimwe yose hamwe agiye hamwe urudubi ruvanza kadenderezo abarundi rero nibaje barategera yuko hari impuzu yo mu misa hari impuzu yo kurima inkima hakaba n'ingeyo y'urubanza hakaba impuzu zo mu ishure kujya mu ishure bambara uniforme hakaba impuzu y'urubanza umurundi wewe yiyubaha azi cyari nk'umurundi impuzu adafite impuzu y'urubanza arayitira hari nakayitira kandi ntaho gwiza impuzu nk'uzitira ico nibaza yuko cegamye tutokivuga ko byinshi sinzi ko hari kindi wari wabajije kubijanye n'ibyo bijanye n'ama divorce ibyo navyo ibyo byose nijya sinzi karagi imico y'abantu urabona twaragiye muri iyi mico mva makungu tuvuga yuko tuzohora mu kubakana turinda hari bishi biko biraza ngo bride shower ukumva ibintu by'ibikini biki abantu tutazi nico bisigura tuja turagira eka barundi kera uharuye imbere yuko ivyo ama etat civile biba canke ibyo kuja gukuragana imbere ya parti na pastor na shehe biba kwahukana vyari bike cyane mu Burundi
iyo ntibyateje imbere ivy'ingo n'imiryango jewe umurima nagaye simbagara ndawuragira ibitungwa bikarisha hariho byinshi cyane twari dukwiye kwiyumvira mbega ntitwogaruka kuri kakaranga n'akaranga mutima kacu abantu bakiyubakanira imiryango igakera kubaka se abantu babiri bahura ubona gushinye ko wambaye neza kufisa agapo keza n'imishatsi myiza oya kubakana n'imiryango inywana ati abahima babongera bunze ubumwe n'abayengero iyi miryango n'ikikurikirana n'ubwo rugo kugeza aho rubaye urugo ruremye rukomeye nabwo ruzoshikira izindi ngo ibyo rero byose byo kwahukana bitera bigwira nakakaje karamana twakurikiye ubwije twabiye tutazi uwavyaye twarize tutazi uwapfuye reka tuje rero ku gisata kidogahagarako cyane rero c'imico kama tunarabire hamwe mbega leta ishingiye ku mico kama yo tuganisha kuri ambona kazo za gucifashe 2040 giteye imbere 2060 naryo umuco ari w'igihugu reka duhere hano tuvuze umuco twumviki tuvuze umuco reka twumve urumuri reka twumve ikintu kitumurikira tukabona iyo tuja ntituzimire ntituzimagirike ntidutsitare tuvuze umuco kandi twumve inkingi twumve umushinge twumve ikintu gituma turema gituma duhagarara tudahungabana hama rero ngire ko nkubwire yuko nitutubaka igihugu cacu nitutaharanira iterambere rishingiye ku mico yacu turasana tuzoshika tukaja dutemba tugatembagara ariko nitwakora kugira ibihugu uno munsi ibihugu biteye imbere novuga yuko biriko biratera imbere kandi ku murindi ufadika naho siga inyuma ubushinwa buzu bwa mbere naho siga inyuma ubuhindi naho siga inyuma ibihugu nka Korea na Singapore ivyo bihugu vyaranse kuvogerwa n'iyindi mico abarundi rero utegeza kumva yuko imico niyo mizi igitego kitagira imizi gica cuma inzi itagira umushinge nko kubakira ku musenyi iratembagara imico rero nikara mu Uganda ntibacura iyo tuyivuye ko tukagomba kugira nk'abandi ingirigira nk'abandi ikavune ingirigira nk'iyindi ikavuna ibano nk'iyejo ni vyiza rero ko dusubira kwisunga ya mico yacu uretse yuko iyo mico turaja kubivuga ni washaka imico hari ibintu byo mu mico yacu biba ibi novuga by'inkoramutima cyangwa ibisigarabwenge twovuga nk'ururimi nk'imbyino intambo uburyo bwo gusenga bishobora guhurumbirwa tubikoze neza n'amakungu akaza kuvyigirako canke bikaba ibinyawibonekeza nk'ibibumbano ibijishano n'ibindi ivyo byose n'ibicurarangisho by'abarundi byose birashobora kudandazwa abantu bakaza kubiraba naragiye mu gihugu citwa Oman haraciye imyaka 3 canke 2 mu gisagara citwa Nizwa ndabona ingene imigwi y'intambo ntibafise na myinshi reka tuko duhiriwe turaba mbere ku isi bafise intambo nyinshi turaba mbere ku isi bafise ibicurarangisho byinshi abo rero barafashe iyo migwi bayishira hamwe muri ico gisagara bahera mu gitondo bavuga ko baruhuka amasaha 4 yonyene ku munsi mu gicugu gusha mu cagucagu bararuhuka mugabo amasaha 20 asigaye ku munsi iyo migwi iguma ikurakuranwa bamwe batamba abandi bacuranga abandi bavyina abandi babagumiriza abantu bakaba ariko baracangaho babaraba babaza ibibazo baca bagenda basumye hatwe twufata ikibanza ciza nkajya mu gisagara ingoma zikaguma zisamirana abatambugwedengwe bavuza imiduri n'amakembe wome abo bantu ivyo kubahemba vyova ngaho nyene umuntu aje agenda aguze ikemba agenda aguze ingoma y'igishushanyo aguze inanga agenda aguze impuzu agenda aguze icupa agenda aguze imboga agenda aguze inzoga hirya no hino ivyo bintu byose biratuma abantu bakaba agacigenda iyo nkuru akadomeka akayibwira abandi ati uragenda urabe mu bundi n'akaroruhore hari abatamvyi beza bambara neza bacuranga neza bica bituma ivyitwa tourisme ivy'ingenzi bigwiye bikomera mu gihugu cacu bigateza imbere igihugu ariko hanini ico ngo muzirikana nuko imico y'abarundi iteza kudufasha ubutungane bwacu twobutunganya gute ubutunzi bwacu twobutunganya gute ubutwari ubuntu hari byinshi ukwita ishingiro ry'imico mwavuze kuko n'ururimi rurimo
mu kintu cy'umuco mugo no musi ukaraba mu kazi hakoreshwa ururimi rw'igifaransa kuki tutovuga kuki hatokoreshwa ikirundi nk'umuco wacu abavuga igifaransa nabo babishaka kukivuga jewe uje kundaba aho nkorera tuvugana mu kirundi hama market nayo uri umunyamahanga yo gusaba akazi wanse mu kirundi barasubiza inyuma umenga ni wize bose babigira no kutamenya kandi uko no guhonyanga amategeko ubunye bavuga mu bisanzwe ururimi rw'ikirundi biremewe yuko rukoreshwa nibaza yuko uwo kwandika ikete ryo gusaba akazi ega nico kirundi cyo barakizi kucandika canke barazi kukivuga higasaba abarundi turavye nabi nitutamera amagabo nico kirundi cyashobora kuzimangana umwanya n'umwanya uzuraba n'abatware bamwe mu makete bandika yo gutumira abantu mu nama canke mu bikorwa bitandukanye hari gihe bakwandikira ikirundi basanga n'urudubi ruvanze akadenderezo ugasanga mega novuga gute sinzi n'ingene no bivuga ni kirundi cabaye urundi rurimi ariko ikirundi giteze gukoreshwa rero kandi kigakundwa ikirundi ni isoko ry'ubutunzi hariho umuhinga yitwa Mariro de Game yani Alphonse Mariro de Game yavuze ati kuva aho natembereye ku isi natembereye henshi ni rya mbere nabonye ururimi ruryoshe rushobora kuvugwa inka zikumviriza hari umuntu avuga ibicuba abonekesha inka zigiye bishoka rushobora kuvugwa inzuki zigatekereza agahakura haje bavumbi bagenda bakavuga amazina y'inzuki ubuka gatora aramubaye yakigira ntagire uramubaye ego urabizi indawo ibazo wayirayeko umuntu ushobora ururimi ushobora kuvuga umwana yari kwararira agahora ukorera ry'amajambo yo guhoza umwana nakaruruhore ubwo rurimi rero hamwe tworusubiza agaciro hari mu rurimi kavukire nibwo ubiko bw'amabanga ko hari ibintu byacu byakeneye ko abandi bameriye ko niyo ngabirano yacu Imana yaduhaye abarundi baciye umugani bati uhanembwa amanika icikunda ahibona mugabe idahambye hari amajambo yacu hari ibyo dushaka ko abandi badutwara badusahura twobika muri urwo rurimi rwacu ega n'abarongozi bacu barakwiye kwiyumvira bati nk'abaza muri ubu butare bahurumbira cyane akona akararo kamwe ntanze tuzohora tuganira mu kirundi twabwiye uko butare bwitwa n'amazina yacu tugita amazina y'ikirundi ababukeneye tuganire mu kirundi ivyo byofasha iki abo bantu nivyo nibazi kirundi ko batazi kirundi bazovuga gwa rurimi rwabo turafise abarundi twarihiye amafaranga menshi cyane amamiliyaridi n'amamiliyaridi bakagenda kwiga indimi zitandukanye mu Burusiya mu Bushinwa muri Amerika mu bihugu vy'Iburaya barazi izo ndimi barazi kirundi barazi n'izo ndimi zabo baca babahuza basobanura wawo undaje kurondera ubutare ari wari umwongereza avuga icongereza umushikiranganje waje ibyo butare avuga ikirundi wawo ndawo muhuza mbwa nico ashobora no kuba cumva nico wundi ariko aravuga mugabo yirekere amafaranga yinjire wa muntu ni yaronka amadolari amajana 5 mu isaha canke amasaha 2 akariha leta amajana 2 muri ana ugasikana amajana 3 iryo siterambere ururimi nikidanazwe ikomeye cyane amaze kuya kurudandaza bikoresheje ururimi rwabo gusa hayiwanyu muja muracishamo indirimbo z'igiswahe n'igifaransa n'icongereza je narumvirije BBC nabaye mu Bwongereza imyaka 4 n'igice sinigeze numva BBC ipfuza ururimbo namwe rw'igifaransa canke rw'igispanyola n'ikitaliyano bivugira icongereza gusa abanya bafise ibisata bafise BBC Swahili bafise BBC Anglais bafise BBC Kirundi izo nazo zivugira mu bindi bihugu ntizivugira iwabo oya ivyo bisata ntivyumvikana iwabo vyumvikana mu bindi bihugu nk'iyo gahuza rero tuze nka BBC gahuza miryango genda ivugira hariya iri muri Kenya ubu ibukini mbwa yumvikana hehe muri bino bihugu bivuga hamwongereza keneye kumva icongereza gusa kandi akakinezerere ya twavuze umuco umushinge urumuri twongeye ku kama naho tuvuze kama no kuba yuko kama nuwacu umwe wiragi twarazwe n'abasokuru ubutayaze na se ngo ntamenya umugani wa sekuru hariho rero nuko ko hariho n'iyindi mico rega kandi ibi by'imico n'imigenzo hari umuco ni ucu uvyara imigenzo ukavyara n'imigigwa irimo ibi by'imanza byose by'imihamuro by'ibitega bita vya rutenga rusenya amarembo bimirahinda na nyamiyaga ibi vy'abakinzi n'ibiki wumva bivugwa abantu batanatahura mugabo ibi vy'abakonikoni wumva ngo abantu bagendera ku ntaro abantu bamwe bakabitera ivyatsi abandi bati n'ubuhinga hari ibintu kama byacu kugira ngo ubitahure
uba winjiye mu ntimatima y'umutima, mu misoso no mu misokoro, mu mara no mu maraso vy'umurundi vy'uburundi. Kuko tuko turavuga nk'ubunye ikirundi twakivuze nk'ururimi dugitangura kuganira, mugabe ikirundi si ururimi gusa. Ikirundi hariho amateke y'ikirundi, hariho impuzu z'ikirundi, hariho intambo y'ikirundi, hariho ijambo ry'ikirundi, hariho imanza z'ikirundi ngene zitunganya. Urumva rero ivyo rero ni kama. Hariho ibija birahindagurika rimwe na rimwe, hariho nk'amajambo no musi kubera ivyo ubuhinga butera imbere, nk'ubu bw'ubuhinga mvaruganda bita intelligence artificielle n'ibindi bivyo gutuma tumana kwa makuru. Hariho amajambo amwamwe tudashobora kukura iwacu dutegerezwa gutira. Nkuko natwe hari bazodutira niba twateza imbere nk'igisata bakabona ico gisata cavumbutse cakuze kiva iwacu, uzosanga bagikoresheje ijambo batigi iwacu bakarikoresha tabundi buhinga. Turakunze guhimirizwa ndetse no guhimiriza abantu ati navuga ngo gutera imbere mu buhinga bwa none mu bisata bimwe bimwe. Mbega umuco kama na urashaka gutera imbere? Gutera imbere k'umuco kama no gukomera no gutsimbatara, no kuvuga yuko uwo muco abawuhurumbira baba benshi. Nkuno munsi ndazi neza yaba gusenga kwa insengo y'abarundi, uburyo basenga kurya basenga Imana, uko Imana nta gihugu na kimwe ikunda gusumba ikindi. Imana ntibaze bagwe nta gihugu yahezagiye gusumba ikindi. Twese dukunda ku rugero rungana, turi abana bayo, yaraduhaye uburyo bwo kuyivugisha, bwo kuyiganiriza. Nk'abarundi rero yaduhaye ikirundi, hanyuma tugisha gusenga nk'abarundi. Twebwe rero twoguma kuri uko gusenga kwacu kw'abarundi, tugakunda ibisagara vyacu, ntituririmbe twagira amahoro Yerusalemu, tugira amahoro butanyerera, tukavyumva yuko amahoro ne yaboneka iwacu, akaboneka na hari Yerusalemu, akaboneka no muri Amerika no muri Venezuela, azoba abonetse ku isi yose. Mugabo rero twebwe nk'abarundi tukaguma kuri ivyo vy'iwacu, n'abantu bakaza bakabiraba ivya bintu ni vyiza, bakabisigurirwa uko hategeza kuboneka n'abantu basigurira abantu ubwiza bw'ivyo bintu, hama bakabibamwe. Erega nk'abarundi twige tubayeho neza, twagira bwa butwari bwa bwiza bwa butore, umuntu wese akaza akatubona ko tari njyajya, ko dukundana. Ari naho cyo batiye ngomba kwibera ngirasa ubwene gihugu bw'u Burundi, ngomba kubaka n'umwe nzovyare umwana w'umurundi, ngomba kwibera muri kijya gihugu, ngomba gutwara imitahe muri kijya gihugu. Hari byinshi rero kuri gutera imbere k'umuco y'abantu baguma bawuhurumbira bawukunda ari benshi. Uyu munsi igihugu mu Burundi dufise vision ndavuga imbana kazo y'igucifashe muri 2040 giteye imbere muri 2060. Mbega ni gute leta yoshika kuri iyo mbona kazoza ishingiye ku mico kama? Iterambere ry'igihugu no kuvuga yuko kugira ngo ribiterambere rifashe rikwiye, no kubwa mbere hoho riba iterambere ridakumira, nta muntu n'umwe asigara inyuma. Nuko kandi inclusive, nta n'umwe asigara inyuma. Hanyuma kandi ze kuba integral, nta gisata na kimwe gikumirwa. Nitwovuga ngo imico kama gusa yonyene, oya. Niko ujya duza inzu utagira dugiza impomeri mu jwa duza rumwe rumwe, harigiye bica bigujura duza ku murongo kundi, kaduza mushinge impome, hamukazobarata ugasakara, ugahoma, ugasikura, ukugara, byose. Imico kama rero ishobora gufasha gute mu gushitsa imbona kazoza iterambere. Nakubwiye imico kama hariho ibya bintu sigara bwenge bimwe by'inkora mutima umuntu adashobora kubona gutyo nk'ururimi. Nakubwiye ushobora guteza imbere kwinjiriza amafaranga igihugu, hamwe n'abantu baza bakagwiga bakuva ko bakeneye kugwiga. No munsi waje abanyamahanga biga ikirundi ni bake cyane. Ngo upfa kwinjira mu Bwongereza ushikira kwiga icongereza, cyo kwinjira mu Bushinwa uteza kwiga Mandarin ukavuga ururimi rwabo. Hamwe rero abarundi mu Burundi n'abarongozi bakabigiramo uruhara rudasanzwe, n'abikorera utwabo n'amadini n'amashini n'amaradiyo boshigikira urwo rurimi rwacu. Nakubwiye ko rushobora kuvamwo ari umutahe ukomeye cyane ku gihugu. Za ndirimbo zacu z'ikirundi tukazirimba neza ku buryo n'umuntu atayizi aca asaba bakayimutahuza, canke ugomba kuyidandaza cyane ukayishira ko ya majambo bandika munsi ukayisigura mu zindi ndimi. Indirimbo z'ikirundi muziko barushobora kwinjiza amafaranga menshi. Intambo murabona amagaba wonye baragenda hirya no hino kw'isi bakagira ibiteramo
bikinjiza amafaranga. Ivyo ni bimwe mu mico kama. Izi ngoma zacu zamaze kuba rurangiranwa mu makungu, zinjiza amahera menshi, ariko zirashobora no kwinjiza zitavuye ngaha mu Burundi zikavugirizwaho. Izi ntambo zacu ni ibintu vyinjiza amafaranga. Hanyuma ivyo ni sivyo vyonyene, ukubaho kwacu nk'abarundi, ukubaho kwacu, ya migenzo yacu, gukundana, gushikirana, gufatana mu nda, tugiye ahantu hose yaba ari umuntu agiye hanze, abo abayemo agomba kubibashiramwo, bizotuma abantu bahurumbira Burundi, baza mu Burundi ku bwinshi. Ariko rero ukuvuga ko imico nayo ushaka iteka arabitekerera. Hari abantu bakengera, abantu bavuga ikirundi canke bashira imbere imico y'abarundi, bagajya n'umupfumu, ujya n'umuvurati, ujya n'umukinzi. Oya, erega imico ni nk'ukunye umuntu atakaje imico yiwe, abatakaje connection. Nawe wari wikonnection nk'uku kuri rezo ukayivako, ushobora kuba connected, abakwandikira n'ubabona nawe nawe wandikira, ushobora no kumviriza ivyo bari kurumviriza. No kwishimikira ko cyane imico yacu, ko mu mico yacu afite ivyo ingene tubwira mu bijanye n'ubutungane. Umurundi w'umurundi afise ubuntu, afise ubutore, afise ubutwara, afise n'ubuhizi, azi ko ubutunzi budashobora gutsinda ubutungane, azi neza yuko azi kivugwa ikizira akakiziririza, ko ivyo vyose n'ibintu bikomeye. Umenga ubu nta kizira kikihari. Tumaze kumenya ikizira tukabaho nk'abantu, ibibazo vuga bati bwa bundi rero umuntu nyamuntu ni Umurundi. Umurundi niwe muntu yumva ubutungane icari cyo, niwe muntu atari njyajya, niwe muntu adatukana, niwe muntu adaherana, niwe muntu muganiye ijambo arishitsa. Bazoheza bose bahurumbira Burundi, baze mu Burundi. Ni simbona uburorero busumba ubwo no guha bwerekana yuko imico ishobora guteza imbere igihugu. Ivyo ni vya bine sigara bwenge, ariko mu ibyishano byacu, ibitutujisha, ibidukora navyo ni biri mu mico, ibitubumba, ivyo byose birashobora gufasha cyane bikadandazwa. Mwavuze bimwe mu muco, hariho ni ikintu kenshi bakunze namakora avuga, bakunze kwitanga ngo mwavuga ngo nibintaze, kuvuga ngo umukinzi akora iki? Eske biri mu muco w'ikirundi gukinda mu gihe umuntu aca byita umurozi? Mu bihugu byose byo ku isi harimo abantu babagororotsi, hari n'abantu b'ibihetehete, bibigonde, bagoramye, bavuga ibitavugwa, bakora ibidakorwa, bigenza nabi. Ariko gito gitabwa iwabo, umwana uheza kumuvuna ukamuvuza ngo n'ibyaye kiboze irakirigata. Hari umuvyeyi yigeze kwibaruka umwana, asanga yibarutse inzoka, batoye inkoni ngo bayikubita, ati murakubita buke buke nicamvuyemo. Abo rero abakinzi mu Burundi barabaho, n'abantu novuga yuko baba baratakaje ubuntu, baba barabaye ibikoko. Wabona ko ari abantu mugabo kubera agakoko kari muri bo barataye ubuntu, baja kenshi abantu batanezerezwa n'iterambere ry'abandi. Hanyuma rero bagahengera mu ijoro, abantu bajyamye bakaja kubabuza itiro, kandi bazineza ko umuntu ategerezwa kuruhuka kugira ngo ashobore gukora neza. Cyangwa bagenda mu migoreko y'ibiharage bakayikindiramwo, bakaba bankurunaze ibigiye kunaga bakabihonyanga, ati tubibure twese. Baba batakaje ya mico myiza, kuko mu Burundi afite imico myiza, avuga ati umwiza yobaho ubaye, inkikamwa idatashi wawe yotaha kumubanyi, birabura guhemburira abana. Abarundi bategeza kumva neza, kuzirikana, utahura yuko iyo abagenzi bacu bateye imbere tuteza kubinezerwa, twagira umunsi mukuru uti naka yateye imbere. Ntuvuge ngo ijya modoka yiwe iragatembagara imutembagaza, oya uguti turatomba yari imodoka itashe ga itahuri hataha, ejo ninagwara azonkora kwa muganga, ejo niyasanga kwibarabara azonyunguruza. Ico nikiri tuje turanezerwa n'abantu batera imbere. Ari imvugo ziteye isoni wumva mu bantu, weza naho nk'umuntu ashobora kurazwa ishinga n'ivyo umukuru w'igihugu cyangwa umushikiranganje afise. Bakibage ko mico y'abarundi ntaho baza umwami aravyibushe, umwami kuko ibintu vyibusha bimukomeza, wewe akazi kiwe no gusasagaza no gutsimbataza iteka nitekane mu gihugu. Ibisigaye kubona kira avuga umwami aragana, no umwami ntagana mugabo araganura, umwami ntararura mugabo natarika mugabo aratereka. Nuvuga yuko ivi bitunga umwami biva mu gihugu kandi ntibihezwa, ntawe umuharurira. Ingeso mbi zateye kira noneho turetse n'umwami nta muntu araba mu kanwa uwundi. Wewe hazwa, reka
reka kugira ipfa, reka kugira itama, reka kugira umunoho, mpanumva yishwe n'umuraho, shima ibyawe. Ariko ikintu nyamukuru nawe ugenda kikubari, urabona nk'ubunye mwe murinjiza amahera muri isamizo, ndazi ko ataraba menshi mbwa muronka duke kandi muzotera imbere. Nubwo muri iryo terambere abantu bige kuja barasangira ikivi, basangire n'ikigega. Nujya naciye ko ariko arakubura hasi, hagize ico muronka nawe mumwibuke, kuko kintu gituma abantu bacanamwo, gituma abantu bagira inzigo, nuko hari habarya abandi bajyana. Tukiga gusangira, gusabikanya, ntihagire ucura uwundi, twese tukumva ko kuja gusabikanya. Iyi mico gukurikira imico yo hanze, ukugendera ku mico no kwita igayitse, gutakaza kakaranga kacu ya mico yacu, byatumye twinja muri bya capitalisme sauvage. Umuntu agomba gutunga imodoka 10, inzu 30, ubutunzi bwinshi. Hariho abandi bantu bajyamye hehe mwibarabara, uno musi bafise abana bo mwibarabara, bahora mu bana bo mwibarabara, ya nibara ku gihugu. Umugenzi w'ikirundi nta mwana wo mwibarabara abaho. Ibarabara ntiribyara, havyara abantu. Umwana wa naka, umuzuku wa naka, mwishwe wa naka, umusengeze na wa naka, bijya bisanira. Niba yategeza ko nta mumwe wigisanira na kimwe, coronka ho kimusembereza muhira. Uko mwisazoronka abagore bo mwibarabara, batama bo mwibarabara, basekuruza bo mwibarabara, ingorane iyo mico rero. Ivyo ubona by'inzu zizimba, haje inzu nyinshi tubona ngaha mu gisagara, uharoye nta bantu 20% bazifise. Izi nzu ubona ziri ca Bujumbura, bene zo ntibarenga 20% yaba ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Byose no gutakaza umuco, ni kwakomba byose gukumakuma, kurundarundanya, dutunge abandi nabo birabasha. Ariko ivyo byose ni ivy'isi, kuko ivy'isi ntibihezwa, ariko kandi twabisizeho, tuzobisanga aha turi, hari abandi tuzoheza tugende. Mu biro vy'umukuru w'igihugu nk'umujenama, mu biro vy'umukuru w'igihugu, mbega muriko mubikora ko iki mu gutsimbataza no kugarukana wa muco kama w'igihugu cyacu cy'u Burundi? Ni byinshi bikorwa. Narumvise nanezerewe cyane mu minsi iheze, numvise umushikiranganje ariko aravuga ku bijanye n'ingoma. Ico ni kimwe, ariko hari ibikorwa byinshi biriko birakorwa, nko kubaka ivyitwa amamuse, aho twegeraniriza hamwe ibintu byose biranga igihugu mu bisata kimwe cyose, mu gisata gitandukanye. Nko twavuga tuti tugomba kubaka muse izo bijanye n'ivy'ingwano by'ubugamba, twegeranye bya bintu byose abarundi bakoresheje mu kugwanya abadagi, mu kugwanya rumariza n'ibimwenyi vyiwe baje gutwara abantu igihe umuganwa Rumonge yamutsindira hariya ku Munini. Byose vyegeranywe bije muri mize. Hari byari bijanye n'uburimyi n'ubworozi by'abarundi, bije muri mize yavyo, canke mize imwe ijemwe ibisata bingahe bitandukanye. Ivyo ni bikorwa umukuru w'igihugu yatanguje ku mwaka kuva mu mwaka wa 2021. Hariho abariko barakora ico gikorwa, ariko ico tubwira abantu, hajya abarundi gikunda kutwica nuko bibaza yuko bica bikorwa mu mwaka umwe canke ibiri. Tubona kazo izoshikana mu mwaka wa 2060, ntiturondera ibintu ko bikorwa kibi na ciza. Buke buke bukomeza igihonyi, buke buke nigo rugendo, kandi bushikana umusiba ku mugezi. Ntivyerera inzara, vyerera umwaka, vyerera igihe bizokorwa. Hariho kandi ivyo kwigisha, izi nyigisho zo kuzirikana igihugu, bamenye garuco gukunda igihugu utazi. Abantu benshi iyo tubonanye tukayaga, umunsi wenzo guhamagara ku mugoroba dusangire, tuganire ivy'igihugu, tuganire abarundi ngene basa, wige no gusangira. Kuko gusangira si uguhiya inzoga gutyo gusanga unyo. Oya, ndagusigurira iyi nzoga ya mbere ndaguhaye uko yitwa, n'igituma ndayiguhaye, n'iya kabiri ndaguhaye uko yitwa. Haje inzoga ya mbere n'iya kabiri ntizisa naho ziba ziri mu icupa rimwe canke zitwa kumwe. Ivyo byose nzobikubarira, uzova ngaho na wize kuzogurira, kuzosangira n'abandi. Twige gusangira, gusabikanya. Harimo izo nyigisho zo gukunda igihugu, kuzirikana igihugu, ziriko zirategurwa mu minsi zarategekanywa, n'ivyo gusubira kwigisha urwaruka rwacu. Ko uri kuraraba, hari ivyo nabonye teye isoni mu minsi iheze, nk'umuntu ashobora kuzana amasanamu y'abasirikare b'u Burundi biguze igihugu, bagiye kugwanira igihugu, baguye ku rugamba nk'intwari, ugaca uyerekana aherekejwe n'amajambo mabi. Ivyo byose uvuga ko abantu bamaze gutakaza kakaraga n'akarangamutima k'abarundi, bateza kwigishwa. Mbere si kuvyigishwa gusa, banabikore kandi babikunda, bazirikane ko wanka gusesera amaraso igihugu cawe, imbwa zikayanywera ubusa. Bazirikane ugiye ku rugamba, ku mwana bamwigisha urugamba akiri muto. Ubu abana b'iwacu ubu barigisha urugamba.
bamenye yuko kizira kumera imizi kunda, kizira kwikinga amacukira amacuma c'ibigango ubwo abahungu gwaramutse, ariko kandi ko intora yitabarutse bagende kugwana ntibuhura abandi babakunda igihugu bumve ko bocigura. Ivyo byose rero nibaza inyigisho zitegekanijwe, ariko kandi uno munsi abantu iyi migwi y'intambo ni myinshi cyane, imigwi y'imvyino itera igwira kandi irashigikirwa n'abarongozi. Ni byiza cyane rero dusaba gutera kama abantu bose kubikunda. Namwe mu nsamiri twabasaba ko mwoja muragwiza ibiganiro mwene ibi, ejo mugatumira abatamba agasimbo, hirya ejo batamba ugwedengwe, mukanavyerekana no ku masanamu abantu niko kubidandaza bimuha agaciro abantu bose babikunde. Kumbure mu kubikunda nyene mugabo twabanza tukamenya byo byarapfiriye kugira ngo umuco utangure gutakara. Aho byo byarapfiriye, aho vyapfiriye abanyamahanga baje mu Burundi barabonye neza ubukomezi bwacu aho bushingiye, barabonye inkingi zacu, barabonye impome zacu aho zubakiye, ibidukomeje byose bidukomeje nibyo bagerageje gusambura. Barasambuye umuryango w'abarundi, umuvyeyi agakubitirwa imbere, umugabo agakubitirwa imbere y'umugore n'abana, agasuzugurika, agakubitwa ari gusa akaryamira umunani ntihaze ngo bamukubita baharuye umunani, kuba inkoni nyinshi bavuze umunani ni ibintu vyinshi, bavuze ati iminsi irabaye umunani kuko ibaye myinshi cyane. Urumva rero ico ni cambere, barabonye kwa gufatana mu kwa gushigikirana, baragiye navyo barabisambura, bazanye kapitalisme yabo, bazana satuntu twanje, hama bazana rero ishure. Iryo shure ryigisha ivy'iwabo, ibisagara vy'iwabo, ryigisha intara z'iwabo, abami b'iwabo, batubagiza abami bacu, ibisagara vyacu, batugisha ivyatsi vyabo, ya matundra, ya matayiga, ibiki tutazi canda, tutazi umuravumba, tutazi umuruturutu. Ivyo bintu byose rero biratuma buhoro buhoro turibagira. Haza rero n'ibitabo bivuga ivy'iwabo, bivuga ubwicanyi, amareresi yerekana ubwicanyi, ubukuzi bw'impuzu, ibitera soni. Ivyo bintu byose bituma dutakaza bwa bwiza bwacu, wa muco wacu mwiza, twinjira mu mwijima batuzanyemwo. Buhoro buhoro rikaja rirarenga buke buke, rihereye guseruka tugashika mu kirengazuba. Ivyo rero byaratumye dusubira inyuma cane. Ibi byose bona by'ubucamanza vyaje, ubutungane bugasubirwa n'ubucamanza bwavyaye ubujyamanza, biza n'ubundi mugwi w'abantu bitwa abavoka, abashingwamanza. Aba bose bakubwira bati je nta obligation de résultat mfise, naho umuntu yoba yishe umuntu ndabizi, ndagenda nkamuburanira nkirira amahera, ivyo bisigaye habo nagende yice nzoje ndaronka n'amahera. byose ivyo byose urumva ni ibintu byo gutakaza ubuntu. Uko bavuze ubuntu, umve ko ubuntu cyaba kigizwe na bwa butwari, bwa buhizi, bwa butore n'ubutungane. Ivyo rero vyaza byo umuntu afise ubuntu yabarangwa n'ivyo. Ivyo rero umunyamahanga niwe yabigize kugira ngo aronke naca twinjiramo, atwibe, adusambure, atugire igiti kitagira imizi. Yaraturanduye imizi. Hari ibitutsi bitatu bikomeye mu Kirundi. Kimwe kivuga ngo urakavuna umuheto, no kuvura akabura umwana w'umuhungu w'imfura, umuzosigarana uruga kari wa rucunga ari we samuragwa. Cya kabiri kivuga ngo urakaranduka, uragapfa, ibyawe byose abaye bose bapfe, uzimangane n'ivyawe bize bitoranwe n'abandi atari byabo. Cya gatatu nzoye kubarira hanyuma, hari amasaha mvugira ko yamara umugabo ikundwa nabake, hari ibintu bitavugirwa hariho hose twokivuganira ahandi, naco n'igitutsi gisubure. Ivyo bitutsi rero ko ari bitatu, iyo wabigututse wari ufite uburenganzira bwo kwivuna, wabigututse no kumwica ukamwica, ntiwakurikirana. Rero baraturanduye, twebwe baraturanduye, buro tuko turagereza kunaga, twarabimenye. Twaramaze kumenya guhera izi nyigisho zo kuzirikana igihugu nyine cyo Petero Nkurunziza yatanguye, wamusubiriye umukoreye mu ngata nyine cyo Evariste Ndayishimiye akabandanya, ni inyigisho zo gusubira gutera imbuto y'abarundi. Kuko mu bindi byose ibyo vy'imbuto mvuga, ubuye turindira imbuto ngo zirobanuye zivuye mu baturungiki, zimutera rimwe gasubira gutera ubugira kabiri. Twari bagiye no kubika imbuto y'ikirundi, uje turabika udafise inkoko agira igitiba, wateye imbere agira ikigega,
ateye imbere cyane agira ibigega byinshi. Ibyo byose rero twarasubiye inyuma cyane, uwo turageza kunaga buhoro buhoro. Bizofata umwanya ariko bizokunda. Twe twaratanguye sinzi ko baravye ngaho inyuma abari ibintu bijanye n'umuco gusa, urabona ingoma abana kwerekana ibanza vyiza vyiratiro hano mu Burundi. Urabona icyayi harimo n'ingoma kabisa, urabona tupa magaho, urabona ibanza vyiratiro aho si muranahazi kuhandusha cyane. Ni bimwe cyako bivuze ngo twe twaratanguye koko murayibona. Muragerageje turacabandanya kumbure dukeneye gushigikwa gusa kugira ngo tuze turishikira ku ntuze kw'ivyo bibanza ngo baravuga bijanye n'ingisha y'intambo, usanga bari mu gishora hehe nk'abantu usanga turi nka privé twigenga abakene ubwo buryo. Mbega nkuko mwaravuga hari ibikorwa muriko murakora bitari bike bijanye no gusubiza itoto bijanye n'umuco. Bigaragara ko n'abantu atari benshi ubu basigaye nkuko ariko aravuga abantu bake bazi Kirundi, umuco ni bake bawuzi. Mpujanye n'inyigisho, mbega abantu barahari barakwiye bo kwigisha abantu ku buryo tuzokubaka abarundi koko twese no munsi umuco twawugaruseko. Ikamanda bashimiye kuvyo muri ko murakora mwebwe, hanyuma ntera kamu n'abandi babigire ko ivyo muri ko murakora isorosoro igwira igiye. Ikizotuma utera imbere nuko umwe wese mu mwaka uheze ikivugo umukuru w'igihugu yari yatanze cari cyuko umurundi wese agira icakoze kugira ngo igihugu gitere imbere. Umwaka w'umunyamwete, tugira umwete n'ubwira dukore. Mwebwe rero ndabona ko uyu mwaka uheze hayesho mwakoze mwagisho mukura kandi muracabandanya. Uyu mwaka yawise umwaka ukunda igihugu. Ukabukunda igihugu ni umwaka wawe, nkaba nkunda igihugu ni umwaka wanjye. Ukabudakunda igihugu umwaka si gwawe, uzobamo nabi cyane. Sivyo ndagushakira mugabo wowe nyene none wanka igihugu. Kera igitutsi batukana ngo bakanka amata ukunde kuroga, none ni wanka igihugu c'amata n'ubuki ugakunda kuroga, ukaba nka wa mukinzi aja gukinda aho kuvyina kugira ngo ibintu bigende neza. Wakinda bazogukindura izosi, kandi umukinzi kenshi bamukubise umupanga bakamukindura izosi eka ntawaja kubaza. Yabaye inkuba yavuze ngo harabo nkubita n'abanyigemurira. Utakunda igihugu hanyuma bene igihugu na bene igihugu bakakugira uko bashaka n'akazi kawe. Ubu rero gato nako cyebe twataduse na video nga twagumacishamwe mwijambo mukuru gwashikirije reka shikirizana uvuga ngo umwaka ugitangura umwaka wo kunda igihugu kumbure nijyaza ari kuba riri hafi y'umwaka wo kunda igihugu niryo riza kurangiza ikiganiro kugira ngo tuze kuca turangiza himwe n'ikibandana. Ni byo cyane urumva nako ndakubwira nti ejo nari mu nama y'umugwi urwego rw'abahinga bakurikirana ururimi rw'ikirundi bijya Academy Rundi. Twaravuze ibintu byinshi tugomba gukora bizokorwa kugira ngo tugarukire ikirundi n'imico y'abarundi, imico ndanga Burundi. Ivyo bintu byose bizotuma igihugu cacu kyatorera koyo. Ico ni gisata kimwe nabikubwiye mugabo ico no ko ari gisata shingiro, ico gisata gikuru. Ni byinshi vyabaye nabi dutegerezwa kunagura ko tutabinaguye ibindi byose ntaho twoje. Bivuze ngo hari byinshi byo gukora. Uyu munsi muko muraraba mu bene gihugu mukaramuseta bitandukanye amubona koko bari ku kivi, umurindi urashimishije baritabiriye koko akamu k'umukuru w'igihugu yateye abarundi kimbona kazoza ugaduhagurukire rimwe. Jewe ndashimishwa cyane umaze kumva abarundi ngene bishitse intabire cumve neza ushobora gutakizi benshi babona ko intabire cyangwa ifumbire. Intabire nuko bakunze kuko benshi abarundi baratabira ntibafumbira. Gufumbira ni iby'abanyarwanda n'abafumbira nyene. Hariho ubwoko bw'abantu bitwa abafumbira cyane mu gice cy'Ubuganda. Yo n'abarimyi bacane bo barimye muri kano karere no bantu barima cyane bakanorora. Ifumbire si Kirundi. Ifumbire ni Kinyarwanda. Tuvuga intabire abarundi baratabira. Ni nkuko umusaruro atari Kirundi. Mu Kirundi n'umwimbu. Abarundi barimbura. Baragwiza umwimbu barimbura. Iyo umaze kumenya abarundi bidoga bakidodomba iyo intabire yacerewe na gatowe. Bijye bisigurika abarundi bari ku kivi bashaka kurima. Baramaze kumenya yuko igihugu cacu gitunzwe hari no munsi n'uburimyi n'ubworozi. Bari kugiva ariko bararima. Iyo duze mu gihugu hagati uranezerwa cyane. Uriko uraca mu gihugu hagati urabona neza yuko ata murundi baba umusore ntishwa n'inzara yicwa n'inzigo. Atari umurundi wimbura kimazi. Abarundi bose bashobora kuronka ivyo bajya. Iyo ni intambwe ya mbere. Guronse ivyo ujya hakaboneka wa musesekara ni uco twara ku isoko kugira ngo uronke
utwo uziganya tumwe tuzogusahira nk'igihe wogwara, igihe wofata urugendo, igihe womara urubanza, ukaziganya ubwo wa mufuko ukaronka agafaranga, ukaronka akanoti, akantu ushobora kwikorako mu vyo udashobora kwirongera, kuko nta muntu azorima imiti, nta muntu azorima ishure, nta muntu azorima kaminuza. N'abantu batunze gutya bagibona batuvuga abatunze ngaha mu Burundi rurangirana, nta numwe afise barabara ryiwe, nta numwe afise ikibuga c'indege ciwe, nta numwe afise ishure ryiwe naho yorigira akaryubaka waca agira abigisha biwe, abayobozi biwe, n'abanyeshuri sabiwe bose, eka sabiwe bose, hayoronka rikwirwamo naho yoba yaragize yaraharitse akagira abagore benshi bashobora kuronka abana bakwishura. Ivyo rero ngarutse ku byo nariko ndakubwira ku murindi, no kuvuga yuko umurindi w'iterambere urahari. Erego no munsi hari ibintu byinshi bigaragara, tuve ruguru ivyo vy'imirima n'ibitungwa biboneka bita hirya no hino. Urabona neza yuko uraba igisagara ca Bujumbura abantu benshi babuze, bariko barabura aho bubaka. None se kuvuga yuko ibibanza abantu bavyubakamwo, inzu nyinshi ziko zirasamburwa kugira ngo hubakwe inzu ijanye n'ibihe tugezemo. Ibintu biko birakorwa, amabanki aguma agwira, ugiye kubaza mbere ni n'amafaranga arimwo bakubwira ati n'amabanga, ko ntibabikubarira. Amafaranga y'abantu benshi arahari, abarundi baraguze n'amazu hirya no hino kw'isi. Ugiye muri Kenya, je natembereye muri Kenya umunsi umwe ati quartier basigaye bahita mu Burundi, kubera abarundi bafise amazu menshi cyane, abantu bazifise muri Canada, muri Amerika. Ego hari abarundi bafise amazu amakado usanga babisiriye bega birimwo mu bya bindi byo gushinga icumu mu mashinga byo kugira imboni Burundi. Ibisanzwe abantu babironse mu nzira nziza, nta kibi nuko bironka mu nzira zinyuranye n'amategeko, zinyuranye n'ubuntu, nandi uwo bironka neza hacu. Kuko aborobo nazuje mbona kazoza, ndakubwira ubikunde canke uvyange, mu 2060 aho yambona kazoza izoba yashitse, hazoba ari abantu bakenye, hazoba ari abantu bagowe. Yezu niwe yavuze ati aboro muzobamana, hajya niko bizogenda no muri Amerika no musi yacari haboro. Nibisanzwe ni ariko yaravuze kandi ati nta watakaye kiretse uwari yagenewe gutakara. Abagenewe gutakara bazotakara, muga abandi bazoshika. Twaganiriye ku bitari bike, twahere mu gisata cya politike turaja ku mibano, turageraho igice cy'uvuga ngo cy'umuco kama, naho nyene twahagaze cyane ku bantu mwadukurikiranye cyane. Mwumvise uruhara rwanyu, mwumvise n'uruhara, mwumvise niko birakogwa, kandi mwumvise navuga ngo n'inyungu umwimbu tuzobikuramwo. Nitwagaruka cyane ku muco kama w'igihugu cyacu cy'u Burundi, ko ari ryo tunga kandi zo tuganisha kuri yambona kazoza igihugu cifashe muri 2040 gitembere muri 2030, asigaye imyaka 14 gusa kugira ngo dushike mu mwaka wa 2040. Mu kurangiza cyambe turagushimira mugabo, kandi kumbure murafise mu Kirundi ngasunika rugi kubagaje bagasunika rugi, kuko ejo bundi kandi tuzobakenera gose kandi zobahamagara mugana cyane ndakeneye ko mwona genera n'ubutumwa kubene gihugu badukurikirana, ko mwarakumva sigo bitari bikati buri gihugu ko kirubakwa, si ibintu biba mu mwaka umwe, si ibintu ni ibintu bifata umwanya, ku kintu kijanye nko nakora bivuga twabihereye ko by'ibintu usanga koko mu gihugu kuko hari bitagenda neza, ha mu butungane, mu butunzi, kumbure nk'ijambo novuga ngo gihumure ku Barundi kugira ngo batekane mu mvuno musiko ko bitameze neza, mugabo ejo bizoba biriko bagenda neza. Narinzi yuko wankurikiye kuva mu maza no mu maja kuva mu mbona imvano kubona nibaza yuko yagiye aravyumva, ariko ijambo nosozera ko rigufiya no kubwira Abarundi yuko igihugu cacu caciye mu bihe byinshi byiza nabi, bicarapfuye nticapfuye. N'ubu rero ko tugira Imana tukaba turi kumwe dufise amahoro, ari wo mutahe usumba byose. Aya mahoro tuyakamisha ibikorwa, twese dukore, nitugume tuvuga ngo naka nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye naduha igitoro, naduha amatara, naduha amazi. Reka tumufashe kudufasha ahubwo yamikare kujya ku mwami yabari hariya byose bikamusangayo, tumworohereze nawe uhe kutisimbiza. Eko abahinga yararongoye baduteguriye imbona kazoza, bakaduha natwe tukayiterera, ubu tukayigira yacu. Reka iyo mbona kazoza tuyigira yacu, tugende tuyisome, tuyizirikane,
nta numwe azokora byose umuntu acaraba ati jewe ndayiravye imbona kazoza mu gisata mu higabane ciwanje muri aya mahangiro nk'ubu ivy'imico kama biri kwihangiro rya 21 muri kirya gitabo ihangiro rya 21 bagende mwese afate kwihangiro ryiwe arabi cakoze kiya civugo cyo mwaka uheze ngo umurundi wese gira ico koze ubundi butera imbere ni zugo yuko carangiye oya nubu kirabandanya erega kirafatanye niki cyo kuba twongeyeko kiza cogera kuri kijya dukunda igihugu cacu tugisabira amahoro duharanira ayo mahoro twanira amahoro udashoboye kuyikorera agenda ajyame mugabo akivuge neza twirinde gutyoza igihugu cambika ibara twirinde kukivuga nabi yaba uri mu Burundi yaba uri mu mahanga aburi ica tumarira mugabo ntagire ica tumaza uko mu Burundi aburi ica kumarira naburi ica kumaza umuntu afume yihorera areka abakora bakore ivyo arivyo byose nibakora hamuzotera imbere ize twihore ukuri ize twihorere ngoze kuvyina ngo sekura umudidizo naburimye bambona nzomujya bansaba oya turonsa ahubwo tubabwiye tuti ibi nivyavuye muri bya bikorwa turaguhaye mugabo ntubigira akamenyero mu mwaka uza nutakora bizokugora abarundi rero ivyo turonse kandi ivyo turonse twige gusangira dukure dukundana dusaze dusangira tuzirikane yuko gusangira ko kwazanye guhaga kugakura guhazana no guhangana habo kazana guhangama ku bantu bose uvuga muri make yuko twese tuvuye hasi tugakora bundi buzotera imbere umutima ukunda igihugu tuduze tukundisha igihugu n'abandi hama kandi yombona kazoza twigire gwacu umwese arabe icajejwe icadategera savye barongozi bamutahuze mugabo akore hamaje aririmbura ati kuyu mwaka turi mwaka wa kabiri wayamona kazoza ati mbega mu mwaka wa kabiri nungutsiki umwana wo mu wa kabiri yaba yamaze gusoma kumenya gusoma no kwandika agiye mu wa gatatu akamenya agafaransa kera igrasi kigihera mu wa gatatu kuyavuga agatahura icari ico inyawe yacitse umurizo canke twirinde gukinisha inzoka byose akabimenya atangura kuzirikana nuko rero buhoro buhoro bukebuke ni urugendo intango yiteka yamara igicuga nta nizotera imbere ngo dushike zo kuba dukeneye gutera intambwe muri make n'ivyo no gushikiriza atugushimire nanje ndabashimiye cyane ariko ndabashimire abari kumwe natwe mpiganiro message kuri Buja TV mutumire yari umujenama mu biro vy'umukuru w'igihugu arongoye igisata ca politike imibano ndetse n'imico kama Jean Claude Karerwa ndenza gano kandi murasanga kuri YouTube yacu ndetse na Facebook wanditse message 2 indwi reka twifurize kugira ibihe vyiza ariko mucabanza mukurikirane ijambo ry'umukuru w'igihugu yashikirije abarundi twinjira mu mwaka wa 2026 umwaka rero wahariwe umwaka wo gukunda igihugu.